Amarerero 29 yo mu ntara ya Gitega hamwe n'ishure ry'igipolisi rikorera muri komine ya Makebuko aho bita Imwanzari vyararonkejwe kuri wa kabiri igenekerezo rya 10 Gitugutu 2023 imifuko 100 y'isukari babihawe n'intara ya Gitega mu ntumbero yo kubashigikira mu bikorwa bakora. Iyo mifuko y'isukari ikaba yafatanywe abadandaza batandukanye bayidandaza kuri magendo ishishikirizwa ubutungane nabwo bwaciye wishikiriza umugwi w'intara ujejwe umutekano nabo baraheza bacafata ingingo yuko iyo sukari ifasha abantu aho nikora hamwe n'abariko barafasha mu iterambere ry'intara kugira ngo berekane ko intara ishima ibikorwa bariko barakora. Ibigo 21 vy'impfuvyi n'abagendana ubumuga butandukanye biri muri komine ya Gitega ndetse n'ibindi bigo biri mu yandi makomine bikaba vyarashikirijwe iyo sukari vyarakengurukiye cyane ibiro vy'intara ya Gitega kuri ntererano batanze. Abarongo ivyo bigo vyaronkejwe iyo sukari barashimye uwo mutima w'urukundo abarongozi b'intara ya Gitega berekanye aho basavye ndetse ko boza baribuka kubagarukirako uburyo bubonetse. Ngomera ko ico gikorwa cyo gutanga iyo sukari cahagarariwe na buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona n'abahanuzi biwe afadikanije na bamwe bari mu mugwi w'intara ujejwe umutekano urongo ibiro vy'iterambere ry'ingo n'imiryango mu ntara ya Gitega asanzwe akukira ubushikirangaje bwo gushikirana Emma Nkeshimana aho bagiye barashikana iyo sukari kuri buri kigo.